Igiti
twarose sari Yesu nahabwe icyubahiro nta buhinga turiko turakoresha ngaha Imana nigiri kirakora igikorwa cyane kandi uzokikora ikibandanye ndavyibuka igihe nashikiye ngaha hafi ya sari mara ukwezi kose mu nzu araronka akazi kwezi n'indwi zitatu nasohoka hanze abarundi bari bwazi nkabona abantu b'abazungu gusa ahantu kenshi baba barabafitine babayoboye nkabona abazungu gusa ntagatahanzo nta kuja gusenga nta kuja gusenga ntaki kaja mu gatanda nkarira nkaza ndazunguruka ya ku kibuga c'indege timana abantu none rejo wundi mu mwaka uheze wa 2024 nzambona abarundi baraje reka abarundi ntibaje kera aha bakwijije imyaka ibiri si benshi rwose baje vuba nzambona baraje ntanguye kubona abantu basenga rero nagiye muri kampani sirikare nsanga ndi umwirabura umwe wenyine akora ku murango abandi n'ubundi umwe yakora mw'ijoro bashitse baza kuraba umushatsi wanje ndetse bakora icyo gitangaza cy'imishatsi meze nk'iki bakora bari karabaye none bazonira muri gaha none haba ndiho ntagira abakobwa nkabura musenge nkaja mu makarato aja muri nyabikarato n'anakorera aja muri nyabikarato nkasengerayo none nagiye mbona munsi rero ntaho nokwitahira mu Burundi nkabona musigaye ngaha muriko murasenga bati Mana uranyandikira Yesu nabaheza sirishinge kurondogora ahasha ndagwaye indwara yo kuvuga ko nzoza ndayisengera ikiragabana Yesu nabaheza abashitsi abo tutakoranye kuwa Mungu bashitsi baje muzoza yabariko barasengera Yesu nabaheza abantu zitoba ngo bose bitondo anya ucika kabisa sibake ayo ucika abantu tubagire mu izina ryane Yesu Kristo umwami wacu abagirire abahezagirane natwe iminsi yose amen mwicare turabakiriye muzoza muza naho nyene aho hoya niho muzoza mwicara bisi yose mugihe tutarahindura turafise imigambi yo guhindura baza yuko bigeze kure haronka sale nziza yindi nini rwose ndabishoboze n'abahari n'abari kure rwose kandi turasenga amasaha yo mu gitondo kugira ngo n'abantu rero urakoze ugomba rero tuje mu mwanya wundi ijambo ry'Imana ariko mubanze muhaguruke gatoya mumaze umwanya mwicaye niyibutse ibintu byerageze mwumve yuko kibuga gutera korasi nkoraterera mu Burundi kandi agatera n'Dubai viva mugusenga byose biva mu gusenga byose biva mu gusenga biva mu gusenga biva mu gusenga byose biva mu gusenga byose biva mu gusenga byose biva mu gusenga byose biva mu gusenga
bazarinda mfafisa keke ate ndiko ndarisenga nzorinda mfafisa keke ganshanze abakozi b'Imana ntitwabakiriye hariho musanzwe muzi ariko bose bazi mwese muzi kuko hariho abashitsi bashasha bazi aba nibo twahorana ngaha uyu Rishari urico ubonye Rishari twakoranye ngaha kuva tugitanguye mu cumba hariya umumama uriya mumama niwe yaduhaye icumba dutangura gusengeramo Imana imuhezage kandi yamuhezagiye umuntu arinze yurira indege ntaba ari mu akabasigaje bazoja mu kabisa none najewe hari ca mw'ijoro byonyene ku bijanye n'ikirere mu mpanga abakiri bagenda n'indege yumvanga ku bijanye n'amahera ubu nkoresha amadiri hamwe nta rundi nkoresha agaciro Rishari babibonye uyu abo bari bakorana ntibamuzi rwose ariko n'umudiyakoni mw'ishengero rya Kagari akayitwa Nduwayezu Charles jewe ndamuzi n'ububwiriza bw'iwabo nobumenya na santere yabo nobimenya ndamuzi asengerewe mu Rwanda hanyuma araza mu Burundi baramwakira mw'ishuri uyu yitwa Zeno umukozi w'Imana kuva mu Kinama cy'i Bujumbura ndamuzi gatoya ariko yaje ava ruguru mu Kirundo hariya Ikigozi rero mwabonye ngaha muzoze mubibaza ibibazo byinshi n'ibyo tutaramenya turiko turabimenya kandi hari abakozi b'Imana baje abakozi b'Imana bakaza ngaha bazi ko basengewe ubwarimu cyangwa ubudiyakoni cyangwa ubupasiteri bakaza bagahita binyegeza ababwirizi iyo mufuri tubaga tuzoza turamenyana kare hariho namenye nasanze dusengera hamwe namubonye yicaye ati wewe uri ngaho se amaze iminsi ino ariko yaje abyinyegeje nk'uko n'ubundi wese yaje abyinyegeje ubu mubona imbere yanyu aza abinyegeza ariko Imana imukurayo yabimuha n'ubu rero ubu turakomeje none nabone namwebwe muri iyo muzi yuko mwabisengeye mukareka kuza kudufasha kwegeranya mukaguma mwicaye hiyo Imana izobakuranya tuzobahishurirwa nawe tutagira ingabire yo kwerirwa ubundi munsi tuzoyiduha turyame tubarote uzibona ndaguhamagara Yesu arahezagire cyane nuko rero n'abakozi b'Imana murabakiriye Yesu Kristo abagirirene abahezagirana natwe iminsi yose amen ako kandi iminsi yose mugafate mutonze muragashira tugomba dusenga Imana rero uwaca aguma kahasenga Imana asengera Imana umukozi n'umuko cyo banya ubonye Rishari agomba kwigishe twese use data mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti turakuye ubwatsi kuko imbabazi zawe z'amabiri bidashira turagushimiye urukundo wadukunze rwaserukiye igorogota ku musaraba mu mwana wawe w'ikinege Yesu Kristo wowe watanze umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira turagushimiye mwami Yesu witanze turagushimiye mwemwe yera uzigamye ishengero uzigama abana bawe turagushima Mana y'ububasha kuko uri kumwe natwe izina ryawe rihabwa icubahiro tugushimiye wazigamye mwami ishengero ryawe bene data natwe twese muri ya minsi yose mwami tuberera hirya no hino tugushimiye ibikorwa umaze gukora aho ugejeje tubaye tugushimiye izina ryawe rihabwa icubahiro turagushimiye rero no kuri uyu mwanya wundi mwiza tugezemo umwanya wo kuganira ku byera byawe reka mwami ducakama dutekerereze imbere yawe maze uganire natwe reka umukozi wawe Mana avugishwe nawe agihaguruka mwami wikorere kukugomba we n'igikoresho gusa wariteguye Mana nuvuge natwe twumve maze uduhe gushitsa icyo tugombako icyo tubwira cyose tugikore tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu amen ayibutse ineza y'Imana ayibutse
none rero turashimiye Imana yatwemereye ko dukoranira muri kino kibanza kugira ngo tuve amajambo y'Imana kuri uno munsi mukuru wa Pasika. Imana ntihabwe icyubahiro. Hanyuma rero turashimiye n'umukozi w'Imana kubari ashaja yagize ishaka ariko igihe kinini kugira ngo abone rino shengero by'ukuri novuga ni Yesu amuhezagire kuko yagize umwete mwinshi n'abakozi b'Imana bakorana hariya aho bakaza baraza basohoye ishengero ry'ishaja bagaca bagira umwete wo kuza ngaha kugira ngo n'ishengero ryo ngaha riboneke. None rero kubona ibintu bigeze ngaha barabifisemo uruhara runini. Yesu nabahezagire. Hanyuma kandi Yesu n'ukuri hari abantu tubagira badufashije kugira ngo iki kibanza kiboneke, aho bari bahaguruke mubabone. N'abantu bagiye muri komite yo kudufasha kurondera sare ntibahaguruke. Na bene data nabo nyene baragize umwete ibihe byinshi. Rero twari kumwe muri iyo komite mugabo sinigeze abonekana, mugabo kubona bimeze gutya nabo nyene Yesu abakorera iki? Abahezagire cyane. Yesu nashimye. Amen. Ibisigaye je bamvuze ku mazina aho ricubonye rishane ababyeyi banyise. Hanyuma rero nkaba n'umukozi w'Imana kuva mu ishengero misiyoni ya Gitega ubwiriza n'ubw'Imwaro. Hanyuma nk'umupapa banubatse hasi umuryango umudamu n'abana bagera kuri 5. Yesu nashimye. Nyaza ko umwidondoro ukwiye. None rero turi mu ijambo ry'Imana. Yesu nabahezagire. Zingure Bibiliya dusome amajambo y'Imana kuko nico catuzanye. Dusangira amajambo y'Imana twibutsa by'umunsi mukuru y'uko uno munsi wa Pasika. Dusome muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ya gice ca 28. Dusoma duhereye ku murongo wa mbere turaraba amajambo y'Imana. Yesu nashimye. Matayo 28 duhereye ku murongo wa mbere turaraba amajambo y'Imana. Tuza twamaze kuhashika abafise Bibiliya nkuru y'ikirundi n'urupapuro rwa 40 mu isezerano rishasha. Haravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi baja kuraba imva. Habaho kunyeganyega kw'isi gukomeye. Umumarayika w'Imana yari amanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka shelegi. Ubwoba yateye abararirizi bashira mu gatengo bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira b'abagore ati mweho ntimutinye ko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Ngo murabe aho umwami yararyamye, nimukwanye mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nivyo ndabibabwiye. Bava kumva n'ingoga bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahwana nabo ati n'amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati ntimutinye, nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira. Yesu nashimye. Kandi dusenge gatoya. Mwami Yesu turagushimiye kandi turagukengurukiye. Turagushimiye kuri amajambo y'Imana. Mu
izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. None rero mwami iriya bishingiro ringaha bavuye hirya no hino baje kujya no kunywa kuri wewe mu izina rya Yesu. Mwami baje bafite inyota n'inzara, ibyo ni wowe kubibamara, jewe ntacyo mfite nababwira, ariko wewe ndagomba windege, ndagomba ubushobozi bw'Imana ube hano muri kino kibanza. Mu izina rya Yesu dusobanura amajambo, nanjye mwami nkoreshe, mwami kuduhe kuva no kumvira. Urakoze mu izina rya Yesu tubisenzemo, amen. Ni amajambo y'Imana bene data atwibutsa ibyo kuzuka kwa Yesu. Tubonye amajambo y'Imana avuga kuri aba bakenyezi babiri, cyane cyane ndafise amajambo y'Imana avuga kuri iri shaka. Yesu nabahezagire. Abakenyezi babiri bagize ishaka, ni ukuvuga ngo Yesu amaze gupfa, abakenyezi twumvise ijambo ry'Imana rivuga Mariya Magadalena ngo na Mariya wundi bagumye bakurikirana baraba ibya Yesu. Rero tubonye ijambo ry'Imana ritubwira ngo ku wa mbere w'iminsi indwi umutwenzi ugomba gutambika, baca barazinduka baja kumva ya Yesu. Yesu nabahezagire. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo bagiye batwaye ibintu bimota neza. Yesu nabahezagire. Baravuga bati tugende kuraba ibyakurikiye umwami wacu aho bamushitse. Yesu nabahezagire. Bumva bafise ishaka ryo kumenya amakuru ya Yesu. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Uririmbye aririmbye umva amakuru y'ibya Yesu. Yesu nabahezagire. Ngo ubindumishe rwose. Yesu nabahezagire. Rero abakenyezi bamaze gushika kumva ya Yesu, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bahasanga umumarayika. Bamaze kuhamusanga ngo baje bagira ubwoba bwinshi, batembagaza ikibuye cyari gifite iyo mva. Yesu nabahezagire. Uwo mumarayika arababwira ati uwo murondera ntari hano kuko yaturutse. Yesu nabahezagire. Imana ishimwe kuko Yesu yagize gute? Yazutse ataheze mu mva. Yesu nabahezagire. Yesu nashimye. Burya Satani mugabo yarazi yuko Yesu amaze gupfa, bamaze kumuca urubanza, bamudendereje, bamubesheye, bakarekura ibisuma, mugabo bakabambwa Yesu. Satani yarazi yuko biheze, ariko ntibyaheze. Imana ishimwe ko bitaheze. Imana ishimwe yuko Yesu ataheze mu mva. Yesu nabahezagire. Aba bakenyezi rero ubwami ngo bagize ubwoba babonye uwo mumarayika, mugabo ngo baragira n'akanyamuneza kuko bumvise inkuru za Yesu, kuko yagize gute? Yazutse. Burya abakenyezi nibo batanga kuvuga ubutumwa bw'ibya Yesu, baca bagenda ngo babibwira abigishwa biwe. Yesu nabahezagire. Kuko n'abigishwa nabo nyene bari bagize ubwoba. Yesu nabahezagire. Abigishwa ba Yesu bakiri kumwe na Yesu, Yesu nababwira iby'urupfu rwiwe ntibabitahure. Yesu nabahezagire. Babonye amakuba yabonye, bamwe birashoboka ko basiga mu mitima. Yesu nadufasha. Hanyuma rero uyu mukenyezi, abo bakenyezi babiri witwa Mariya Magadalena ngo na Mariya wundi baca baragenda ngo bihuta bagenda kubigishwa, barababwira bati umwami yazutse. Yesu nabahezagire. Kuri munani havuga ngo bava kumva n'ingoga bari mu bwoba n'akanyamuneza kenshi, biruka kubibwira abigishwa biwe. Yesu nabahezagire. Sinzi gatatu dusome hariya kuri 16 naha nyene urupapuro n'urugene n'igice cya 28 dusome kuri 16 havuga ngo ariko reka dusome Mariko aha turaza kuhagaruka. Dusome Mariko igice cya 16. Mariko ubutumwa bwiza 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice cya 16 tuharabe umurongo ugera ku murongo 9.
nomero 63 aravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa bamwe. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi uwa mbere w'iminsi indwi abanza kwiyereka Mariya Magadalena uwo yasenzemo abadayimoni indwi. Uwo aragenda abibarira ababana nawe, asanga bababaye bagira gute? Barira. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibagira gute? Ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo yiyereka babiri muri bo afite iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Nabo nyene baragenda babibwira abasigaye, maze ntibabemerera nabo. 14 hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko barajya, abagaya ukutizera kwabo n'ugukomanara kw'imitima yabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. 16 uwizera akabatizwa azogira gute? Azokizwa. Ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizoka biboneka ku bizera n'ibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntacyo kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bagire gute? Bakire. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ni amajambo y'Imana. Rero twashikaye kubona babakenyezi. Yesu nabahezagire. Abakenyezi narabakunze. Yesu nabahezagire. Burya urabona ijambo ry'Imana ritubwiye kuri wa wundi Mariya Magadalena. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ingene Yesu yagize gute? Yamwiyeretse. Yesu nabahezagire. Icoma nawe no munsi Yesu agira gute? Akiyereka. Akakwiyereka. Yesu nabahezagire. Burya umukenyezi urabona ko badaye n'undi mukenyezi ku mva ya Yesu. Uwo mukenyezi catumye agira ishaka, hariho ikintu Yesu yari yaragize gute? Yari yarakoze ku bugingo bwiwe. Yesu nabahezagire. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu yari yamukijije abadayimoni bangahe? Indwi. Yesu nabahezagire. Ivyo avyibutse yumva atoryama, yumva atosinzira, atamenye ivy'amakuru ya Yesu. Yesu nabahezagire. Nari amajambo tubahereye. Rero Yesu tubonye ijambo ry'Imana rivuga ngo amaze kuzuka mu kwezi kwa mbere w'iminsi indwi abanza kwiyereka Mariya Magadalena yasinze mu badayimoni. Rero Moshe aragenda abibarira ababana nawe. Nyuma y'igitangazo cyabonetse ngo ntibavyemeye. Yesu nabahezagire. Yesu nabahezagire. Ega n'ubu ibya Yesu abantu batavyemeye. Rero muribaza ko bariho baracariho. Yesu nabahezagire. Nabo gusengera. Yesu nabahezagire. Ko nitegura ngiranze gusenga, ari umuntu yambajije ngo ngiye gusenga. Urumva muri izi ndimi nyine bavuga ziwe. Yesu nabahezagire. Uno munsi murasenga? Turasenga. Yesu nabahezagire. Ndamubaza nti urazi Yesu? Ngo ntawe nzi. Yesu nadufashe. Yesu nashimwe. Bamwe murazi ko hariho abantu n'iyi saha batazi Yesu. Batazi Yesu. Ni igikorwa canje, igikorwa cawe cyo kubabwira Yesu. Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe. Rero tubonye umukenyezi ashagenda abibwira ababana nawe, ariko ngo ntibavyemera. 12 avuga ngo hanyuma y'ibyo yereka babiri bo muri bo afite ishusho, bagenda baja mu misozi. Nabo nyene baragenda babibwira abasigaye, maze ntibabemerera nabo. 14 havuga ngo hanyuma yiyereka bamwe 11.
Yesu n'abaheze. Yesu n'abaheze. Ko murazi yuko abigisha ba Yesu bari 12. 12. Ni ukuvuga Yuda amaze kugura Yesu ngo yaciye aja kwiyahura. Urumva bari basigaye ari 11. Yesu rero arabihera. Yesu n'abaheze. Yesu nashimwe. Burya Yesu uriko asoma amajambo y'Imana amaze kwereka abigishwa biwe hari ijambo yababwiye ngo nimugire iki? Mugire amahoro. Yesu n'abaheze. Yesu nashimwe. Arabaremesha arababwira ngo nimugire iki? Nimugire amahoro. Yesu n'abaheze. Kuko Yesu ijambo ry'Imana usomye hariya muri Yesaya ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaje ari umukama w'iki? W'amahoro. Yesu n'abaheze. Yesu n'abaheze. Ariko birashoboka no muri iki gihe ugasanga abantu benshi bari mu gatembo barabuze iki? Barabuze amahoro. Yesu n'abaheze. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana Yesu yabwiye ngo amahoro yanjye ndagize gute? Ndayabagabiye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Aravuga ngo sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Yesu n'abaheze. Kuko umuntu wo mu isi ashobora kugira ngo amahoro amahoro no mu kuramukanya bavuga ngo amahoro amahoro. Yesu n'abaheze. Bagasanga mu mutima harimo n'urwango, harimo n'ishyaka, harimo n'amacakubiri. Yesu nadufasha. Uwo ni umuntu mugabo Yesu yavuze ngo sindayabahaye nk'uko ab'isi bagira gute? Bayatanga. Yesu n'abaheze. Rero Yesu yireka abigishwa biwe yababwiye ngo nimugire amahoro. Yesu n'abaheze. Yesu n'abaheze. Nawe mwene data uze kuraba birashoboka nawe yuko hari ibintu bikubujije amahoro. Yesu n'abaheze. Akanya karaza kuboneka ubibwire Yesu. Yesu n'abaheze. Yesu nashimwe. Rero dushishika gusoma ijambo y'Imana kuri 15 hanyuma mu kino gice havuga ngo arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bumeze gute? Bwiza. Yesu n'abaheze. Yesu n'abaheze. Iri jambo Yesu yabwiye abigishwa biwe iryatubwiye natwe turi umunsi mukuru wa Pasika. Yesu n'abaheze. Nimugende hariya mukorere ibikorwa bya misi yose. Yesu n'abaheze. Mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Nihavamo umuntu yizera akabatizwa azogira gute? Azokizwa. Mugabo umuntu azokwanga kwizera azosingwa n'iki? Azosingwa n'urubanza. Yesu n'abaheze. Yesu n'abaheze. Turashimira Imana yuko igikorwa kimaze gutangura tumaze kubona bene data bizeye. Yesu n'abaheze. Bizeye bakavuga bati natwe tugomba kwifatanya namwe. Yesu n'abaheze. Twese tuzigira yuko igihe kitogera nabo bakabatizwa. Yesu n'abaheze. Yesu nashimwe. Ariko icyo gihe kitaragera inzamba ikavuga umuntu azoba yarizeye umwami Yesu yarihanye ibyaha neza inzamba zora. Rero murabyizeye? Yesu n'abaheze. Jewe nabagirwa ubuntu bwo guteguza abanyagice bajya bitegura kubatizwa. Yesu n'abaheze. Barakunda kumbaza ikibazo mbega none gakutatwa Imana burya none umuntu yihanye akaba atarabatizwa mugabo yihanye mbega yoja mu ijuru cyangwa ntiyoja mu ijuru? Yesu n'abaheze. Mbega mwebwe mutihaza yoja mu ijuru cyangwa ntiyoja? Yesu n'abaheze. Yesu nashimwe. Ujye kurasoma amajambo y'Imana burya bisima bibiri bizari bangana na Yesu. Yesu n'abaheze. Harimo umwe yihanye muri ujya mwanya nyine. Yesu n'abaheze. Yesu n'abaheze. Arabwira ati nukuri mwana niwashika mu ijuru utunyire. Yesu n'abaheze. Yesu aramubwira ijambo
arambwira ngo mu kanya kari imbere urabona ubwiza bw'Imana. Yesu naheza, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Sindiko ndavuga yuko kubatizwa bidafite igiciro. Yesu naheza, ariko ndiko ndavuga ni aba bantu baheruka kwihana. Yesu naheza, kandi no ngaha abantu nababonye barimo. Yesu naheza, bashishikara inzira y'Imana. Yesu naheza, bashishikara inzira y'Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ko umuntu niyizeye akabatizwa azokizwa. Yesu naheza, ariko umuntu atizera azasingwa n'urubanza. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ryashikaye kuvuga ku bimenyetso bizabonekana ku bantu bagize gute, bizeye. Yesu naheza, wewe wizera urahiriwe. Yesu naheza, Yesu nashimwe. Nuja murongo wa 17 ruvuga ngo kandi ibimenyetso bizabonekana ku bizera, bazosenga abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, niba n'ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, kandi bazorambika ibiganza ku bantu bagwaye bagire gute, bakire. Yesu nabaheze, Yesu nashimwe. Iyo turiko turasenga turanezerwa, turiko turategura amakorali, tukabona abantu bakadushimira nawe bakatubwira bati by'ukuri jewe nari ndwaye, tumaze gusenga numva gukira. Yesu nabaheze, nari maze iminsi nangiriye nshobereye muze akazi, tumaze gusenga akazi karaboneka. Yesu nabaheze, Yesu nashimwe. Muri Yesu ishimwe none. Yesu nabaheze, gusenga kuri n'ububasha. Yesu nabaheze, amajambo y'Imana bene data. Reka rero dushishikare dusome Matayo, dusubire muri Matayo igice cya 26 kuko amasaha arihuta kandi dukoresha umwanya neza. Matayo 26, dusubire muri Matayo cya gitabo cy'ubwiza bwa Yesu Kristo, tuganisha na Matayo cya gice cya 26 dusome ku murongo wa 10. Matayo 10, Matayo 26 kuri 10. Matayo 26 umurongo wa 10 nimero zo hepfo 36. Twahageze haravuga ngo Yesu n'abigishwa biwe basangira ivyandi ibya Pasika ku munsi w'intangamarara wo kurya imitsima itambiwe. Abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati ugomba ko tugutegurira hehe aho uri burire ibya Pasika? Ababeshura ati nimuje mu gisagara kwantuze mumubarire mutumwigisha agize mu gihe ciwe kiri hagufi, agira asangirire ibya Pasika n'abigishwa biwe iwawe. Abigishwa bagira nk'uko Yesu yababariye, bategura ibya Pasika. Bugorovye yicarana n'abigishwa biwe 12 ngo basangire. Yesu nabaheze, Yesu nabaheze. Tube turagarukirije ngaho n'iri jambo ry'Imana. Yesu imbere y'ukuducungura ku musaraba, Yesu nabaheze, yarateguye Pasika. Yesu nabaheze, barasangira Pasika n'abigishwa biwe. Yesu nabaheze, Yesu nabaheze. Burya ijambo rivuga Pasika ni ijambo rivuga kurengana canke kujabuka. Yesu nabaheze, Yesu nabaheze, Yesu nashimwe. Rero abigisha biwe baramwegera baramubaza bati none ugomba kutugutegurira hehe ibya Pasika? Yesu nabaheze. Yesu ashakira ijambo rivuga ngo mugende kwande kwanutse. Yesu nabaheze,
uwo ntuze rero ashobora kuba ari jewe cyangwa ashobora kuba ari wewe. Yesu nabaheze. Yesu nashimwe. Yesu agomba ko musangira ibya Pasika. Yesu nabaheze. Wumva uri tayari kugira ngo musangire na Yesu. Yesu nabaheze. Yesu nashimwe. Usoma ijambo y'Imana, hari ijambo ry'Imana ngaho ubutumwa bwiza rivuga ngo gukurikira Yesu. Yesu nabaheze. Umuntu umwe yaraje yumva inyigisho za Yesu. Yesu nabaheze. Yumva arazikunze, aramubwira ngo mwigishe ndagukurikira aho uja hose. Yesu nabaheze. Yesu muramwitegereza mu mutima, ashiramubwira ijambo ngo imbwebwe zirafite aho ziba, ngo n'ibiguruka birafite aho biba. Yesu nabaheze. Umugabo umwana w'umuntu ntagira arambikira umusaya. Yesu nabaheze. Ndiko ndavuga kuri rya jambo rivuga ngo mugende kwa ntuzi. Yesu nabaheze. Yesu nashimwe. Wowe ushobora kuba uri ntuze canke jewe, Yesu akagomba ko musangira ibya Pasika, umugabo akaza mu mutima wawe agasanga hariho ibintu vyotuma mutosangira. Yesu nabaheze. Rero ko turi hano uze gusubiza tuba turajana bene. Yesu nabaheze. Niwasanga hariho ibintu vyomusubiza inyuma vyotuma mudasangira ibya Pasika, Yesu nabaheze. Uze guca bugufi. Yesu nabaheze. Mubwira uti Yesu ni byiza kuko muka dusangira ibya Pasika, umugabo hari ikintu numva girira imbabazi. Tuba turajana. Yesu nabaheze. Soma hariya muri Mariko 15. Mwana wa Marika genda Mariko 15. Mariko ubutumwa bwiza 14, dusoma mbere ku murongo wa 12. Cumi na kane ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 14. Dusoma duhereye ku murongo wa 12 nomero za 6. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu n'abigisha biwe basangira ivyande. Umunsi w'intangamarara wo kurya imitsima itambiwe, uwo babagira ku mwagazi w'intama wa Pasika. Abigishwa biwe baramubaza bati ugomba ko twoja hehe gutegura ibya Pasika ngo ubirye? Atuma babiri bo mu bigishwa biwe arababarira ati nimuje mu gisagara umugabo muri buhure yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire. Ahaja kwinjirira mubwire muti nyene urwo rugo, ubwiye nyene urwo rugo muti umwigisha agize ngo indaro yiwe iri hehe, ahasangira ibya Pasika n'abigisha biwe. Ubwiwe ari bubereke inzu nini yo hejuru isezeye iteguritse, aba ariyo muduteguriramwo. Babigishwa baragenda baja mu gisagara babisanga uko yabibabariye, bategura ivyanda ibya Pasika. Yesu naheze. Yesu nashimwe. Urabona dusoma amajambo asa na mbere. Yesu aratuma abigisha biwe nimugende baza kubona umugabo yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire muce mumubaza muti indaro iri hehe? Yesu naheze. Yesu naheze. Umvirize, Yesu arashaka indaro mu mutima wawe. Yesu naheze. Yesu naheze. Yesu arashaka indaro mu mutima wawe. Turiko turajana bene. Arashaka indaro hehe? Vuga mu mutima wanje. Yesu naheze. Ehe yimutegurire musangire ibya Pasika. Yesu naheze. Babigishwa rero baje baragenda babisa nk'uko Yesu yababwiye.
ni ukuvuga ngo uyu mugabo naramukunze cyane ngo aca arabajyana ngo abashyira mu nzu nini yo hejuru icafuye isezeye igize gute iteguye Yesu n'abaheza umviriza Yesu aragomba yuko musangira ibya Pasika mutegurira icyumba mu mutima wawe mutegurira ahantu hameze neza Yesu n'abaheza ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu niyugurura ndaziwe tugire gute dusangire Yesu nashimye mugabo Yesu wugaye kumubwira uti hakuna ubuhome n'ubwawe tuba turajana bene Yesu n'abaheza Yesu ntimunigana Yesu n'abaheza ijambo ry'Imana rivuga ngo mpemu ntazokwamara nyinyurana n'umuntu Yesu n'abaheza kuko ari uwiki ari unyama n'amaraso Yesu n'abaheza mpemu ntimunigana mpemu arakongorera Yesu n'abaheza ujyane ikintu wari ukwiye gutungana Yesu n'abaheza iryo jwi rya mpemu urashobora kuryumvira Yesu n'abaheza nk'uko ushobora kujyanira Yesu n'abaheza avuga uti eka murakoze n'abandi barabikoze bashobora kuba barabikoze mugabo bo barabyihanye Yesu n'abaheza Yesu nashimye umviriza niwumva ijwi rya mpemu uryumvire Yesu n'abaheza amajambo y'Imana tubonye bene data turangiriza hariya muri Yohana umwabwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ya gice cya 20 ko turatera turangiza niba atari umuntu wese yanasabwe kumufasha umutima wiwe ariko nta majambo y'Imana avuga ngo inda iri he Yesu n'abaheza wumvira ihe inda ko Yesu agomba inda iteguritse uyu mugabo tubona mu ijambo ry'Imana ngo yabajyana mu nzu yo hejuru Yesu n'abaheza isezeye iteguritse Yesu n'abaheza basangiriraho ibya Pasika Yesu n'abaheza Yohana tumabwiza n'igice cya 20 ko turatera turangiza tumabwiza bwa Yesu Kristo bwanditse na Yohana igice cya 20 cyo dusoma duhereye ku murongo wa 19 havuga ngo Yesu yiyereka abigishwa bangahe 10 Yesu n'abaheza harimo umwe batari muri bo Yesu n'abaheza urumva harimo Yuda umwe yamugura uwo yari yarapfuye tutanone hariho n'undi batari muri bo baza kumubona usoma mu izina rya Yesu nimero z'urupapuro 130 muri Bibiliya nkuru y'Ikirundi isezerano rishasha havuga ngo nuko kuri uwo munsi w'ukwibiriye ni wo munsi wa mbere w'iminsi indwi inzugi zari zugaye aho abigishwa bari bwo gutinya abayuda Yesu araza ahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe 20 amaze kuvuga ati abereka ibiganza byiwe no mu rubavu maze abigishwa baranezerwa babonye umwami Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe nk'uko data yantumye niko nanjye ndabatumye avuze ibyo abahumekera ati mwakire impwemu yera kandi bamuzoharira ibyaha bose bazoba bagize gute bazoba babihariwe ariko bo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe 24 ariko Toma ariwe hasa
umwe bo muri bamwe 12 ntiyari kumwe nabo aho Yesu yaza. Abandi bigishwa baramubwira bati twabonye umwami. Nawe arabishira ati nintabona inkovu z'imambo mu biganza byiwe ngo nkote urutoki rwanje mu nkovu z'imambo ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe kugira ngo Yesu nahe Yesu nashimwe abajambo b'Imana bene data. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu yereka abigishwa bangahe 10 kuvuga ngo hari habuzemo uyu Toma, hari habuzemo na wa wundi Yuda. Yesu nahe rero Yesu maze kuzuka gace aja kwiyereka abigishwa biwe, maze kubiyereka abigishwa baragira ngo abigishwa baragira ngo baraneze. Yesu nawe Yesu nawe inda ni munezero. Yesu nawe ni munezero ko Yesu yagize gutyo, ni munezero ko Yesu yatutse. Yesu nawe kuko Yesu iyo atatuka natwebwe nta byizigiro tuba tugize gutyo, nta byizigiro tuba dufite kuko ko yatutse natwebwe dufite ibyizigiro ko yatutse natwe tuzongera tuzozuka. Yesu nawe Imana ivuga ngo bazaba basinziriye mu mva ngo bazozuka, bazaba bakiri mu mubiri nabo bazozuka gusangana. Yesu nawe Yesu nawe ariko ni amajambo y'Imana cyane cyane dusize umurongo uvuga ngo reka tubisubire 19 havuga nuko kuri uwo munsi buwibiriye uwo munsi wa mbere w'iminsi indwi zugizari zugaye abigishwa bari n'ubwoba bwo gutinya Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati muri bo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Yesu nawe Yesu nawe nari navuze kuri amajambo Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo yaje ari umukama w'amahoro. Rero Yesu amaze kwereka abigishwa biwe yababwiye ngo amahoro abe muri mwe. Yesu nawe kuko bari bagize ubwoba bavuga bati none ko Yesu yapfuye ibintu bizogenda gute, bazotumara. Yesu nashimwe Yesu nashimwe muga Yesu rero bamaze kubona ko yatutse arabiyereka ngo baranezerwa, ashaka ati amahoro abe muri mwe. Yesu nawe Yesu nawe zikurira ijambo ry'amahoro. Yesu nawe Yesu nawe uba waje gusenga ukaba hari ibintu bikurira amahoro. Yesu nawe ubibwire Yesu. Yesu nawe bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe. Nashima
umutima
umaze gushika uzoba witeze urubanza zewe mugumami Yesu mugihe ugifise ubugingo urupfu rumaze gushika uzoba witeze urubanza urupfu rumaze gushika uzoba witeze urubanza
aririmba iwabo mu ishengero rya Pantekoti indirimbo iyi aca aza kuririmba. Twese abahora baririmba iwabo iyi ndirimbo yo ku ngoma aho uzi yo wahora uyiririmba iwanyu mu ishengero rya Pantekoti igufashe kuririmba wahora uraririmba wese azi abafata amakuru yafate neza abantu n'abashaka ushaka kuzokuma n'abakuru. Amajana abiri na mirongo itanu
narose sare Yesu nahabwe Icyubahiro. nahabwe icubahiro. Nta buhinga turiko turakoresha ngaha, Imana ntigiri kirakora igikorwa cayo kandi nzokikora ikibandanye. Ndavyibuka igihe nashikiye ngaha hafi ya Saradine, mara ukwezi kose mu nzu araronka akazi, ukwezi n'indwi zitatu. Nasohoka hanze, abarundi bari bwazi, nkabona abantu b'abazungu gusa, ahantu kenshi baba ari abafilipine babayeho, nkabona abazungu gusa, ugata ahantu nzohapfira. Nta kuja gusenga, nta kuja gusenga, ntaki, nkaja mu gatanda nkarira, nkaza ndazungurukaya ku kibuga c'indege timana nzoha abantu none rejo wundi mu mwaka uheze wa 2024 nza mbona abarundi baraje, reka abarundi ntibaje kera, aha bakwikije imyaka ibiri si benshi rwose, baje vuba nza mbona baraje. Ntanguye kubona abantu basenga, rero nagiye muri kampani nsanga ndi umwirabura umwe wenyine akora ku murango, abandi n'ubundi umwe yakora mw'ijoro. Bashitse baza kuraba umushatsi wanje ndetse bakora icyo gitangaza cy'imishatsi ndetse n'umushatsi bakora bari karabaye, none bazondira muri gaha, none haba ndiho ntagira amakobwa nkabura musengera, nkaja mu makarato, nkaja mu nyabikarabira aho nanakorera, nkaja muri nyabikarato nkasengerayo. None nagiye mbona munsi ubu rero ntaho nokwitahira mu Burundi, nkabona musigaye ngaha muriko murasenga, bati Mana uranyandikira Yesu nabaheza sirishinge kurondogora. Aha ndarwaye indwara yo kuvuga ko nzoza ndayisengera ikiragabana. Yesu nabaheza. Abashitsi abo tutakoranye kuwa Mungu, bashitsi baje muzozanye muzoza yaba ariko barabasengera. Yesu nabaheze. Abantu sitobago bose bitondora anya ucika kabisa, sibake ayo ushika abantu tubagire mu izina ryane Yesu Kristo. Umwami wacu abagirire nte, abahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Mwicare turabakiriye, muzoza muza naho nyene aho hoya niho muzoza mwicara. Bisi yose mugihe tutarahindura, turafise imigambi yo guhindura. Nibaza yuko bigeze kure, haronka sale nziza yindi nini gose bishoboze n'abahari n'abari kure gose, kandi turasenga amasaha yo mu gitondo kugira ngo n'abantu baze rero urakoze. Ugomba rero tuje mu mwanya wundi ijambo ry'Imana, ariko mubanze muhaguruke gatoya, mumaze umwanya mwicaye. Nibutse ibintu bigerageze mwumve yuko ibuha gutera korasi nkoraterera mu Burundi kandi agaterera idubayi kabisa. Viva mu gusenga, viva mu gusenga, byose biva mu gusenga, byose biva mu gusenga, viva mu gusenga, viva mu gusenga, byose biva mu Joseph,
ndazisenga nzorinde mpfa mfise akenge ganshanze abakozi b'Imana ntitwabakiriye hariho musanzwe muzi ariko bose bazi mwese muze kuko hariho abashitsi bashasha bazi aba nibo twahorana ngaha uyu Rishari urico ubonye Rishari twakoranye ngaha kuva tugitanguye mu cumba hariya umumama uriya mumama niwe yaduhaye icumba dutangura gusengeramo Imana imuhezage hariya muhezagiye umuntu arinze yuri ibitego muhezagiro ntaba arimo akabasigaje bazojamwo kabisa none nkajewe hari ikintu gisigaje ca mw'ijuru byonyene ku bijanye n'ikirere n'umuhanga abakire bagenda n'indege n'umuhanga ku bijanye n'amahera ubu nkoresha amadirihamu nta rundi nkoresha n'urishari babikubonye uyu abo bari bakorana ntibamuzi rwose ariko n'umudiyakoni mw'ishengero rya Kagari akaba yitwa Nduwayezu Charles jewe ndamuzi n'ububwiriza bw'iwabo nobumenya na santere yabo nobimenya ndamuzi yasengerewe mu Rwanda hanyuma araza mu Burundi baramwakira mw'ishuri uyu yitwa Zeno umukozi w'Imana kuva mu Kinama cy'i Bujumbura ndamuzi gatoya ariko yaja kwa ruguru mu Kirundo hariya ikigozi rero mwabonye ngaha muzoze mubibaza ibibazo byinshi n'ibyo tutaramenya turiko turabimenya kandi hari abakozi b'Imana baje abakozi b'Imana bakaza ngaha bazi ko basengewe ubwarimu cyangwa ubudiyakoni cyangwa ubupasiteri bakaza bagahita binyegeza ababwirizi iyo mufuri tubaza tuzoza turamenyana kandi hariho namenye nasanze dusengera hamwe namubonye yicaye ati wewe uri ngaho se amaze iminsi ino ariko yabyinyegeje nk'uko n'ubundi wese yabyinyegeje ubu mubona imbere yanyu aza abinyegeza ariko Imana imukurayo yabimuha n'ubu rero turakomeje none nabone namwebwe muri iyo muzi ko mwabisengeye mukareka kuza kudufasha kwegeranya mukaguma mwicaye hiyo Imana izobakuranye tuzobahishurirwa nawe tutagira ingabire yo kwerekwa ubundi munsi tuzoyiduha tujyane tubarundi uzibona ndaguhamagara Yesu abahezagire cyane nuko rero n'abakozi b'Imana murabakiriye Yesu Kristo abagirirene abahezagirana natwe iminsi yose amen ako kandi iminsi yose mugafate mutoze muragashira tugomba dusenga Imana rero uwaca aguma ngahasenga Imana asengera Imana umukozi n'umwuga cyo banya ekoro cyubonye share kumba twigishe bese baheze data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakuye ubwatsi kuko imbabazi zawe z'amabiri bidashira turagushimiye urukundo wadukunze rwaserukiye igorogota ku musaraba mu mwana wawe w'ikinege Yesu Kristo wowe watanze umwizera wese ntazapfe rubi ariko azaha ubugingo budashira turagushimiye mwami Yesu witanze turagushimiye mwemwe yera uzigamye ishengero uzigama abana bawe turagushima Mana y'ububasha kuko uri kumwe natwe izina ryawe rihabwa icubahiro tugushimiye wazigamye mwami ishengero ryawe bene data natwe twese muri ya minsi yose mwami turirira hirya no hino tugushimiye ibikorwa umaze gukora aho ugejeje tubaye tugushimiye izina ryawe rihabwa icubahiro turagushimiye rero no kuri uyu mwanya wundi mwiza tugezemo umwanya wo kuganira ku vyera vyawe reka mwami ducakama dutekerereze imbere yawe maze uganire natwe reka umukozi wawe Mana avugishwe nawe agihaguruka mwami wikorere kuko ugomba we n'igikoresho gusa wariteguye Mana nuvuge natwe twumve maze uduhe gushitsa icyo tugomba ko icyo tubwira cyose tugikore tubisabye mu izina rya Yesu mwami wacu amen.